Dufate Bibiliya zacu mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Hoseya igice cya 6 turahera ku murongo wa mbere dusome iyi mirongo 3. Haravuga ngo enda nimuze dusubire kuhoraho kuko ari we yadutabaguye kandi ni wazotuvura, niwe yadukubise kandi ni wazodusomora. Iminsi ibiri ishize azoduhembura, ku munsi ugira 3 azoduhagurutsa tube bazima imbere yiwe. Enda tumenye uhoraho, tugire umwete wo kumumenya. Nk'uko umutwenzi atacowubuza kuza, niko nawe azoza. Azotuza ko nk'imvura y'umutasuro inyosheje hasi. Amen. Nagomba ngo twinjire mu ikanguro. Twinjire mu ikanguro. Mfise teme ivuga ngo ikanguro. Gira umutima wawe ati jewe ndinjiye mu ikanguro. Jewe ndinjiye mu ikanguro. Haleluya. Ikanguro rivuye mu rivuga gukanguka cyangwa kwikangura. Gukanguka biba bisigura umuntu yarasamaye, asamariye mu bindi bintu hanyuma agakanguka. Hariho n'abakanguka n'umutima ugahagarara. Hariho abakanguka bakagwa hasi. Hariho abakanguka ibintu ntibimere neza muri bo. Hariho biravuye no muri vuga kwikangura. Kwikangura hikangura umuntu yarasinziriye akava mu itiro. Rero ikanguro ryo mu buryo bw'imwemu niryo nshaka gushimikirako cyane cyane. Riba ku muntu yarasinziriye mu buryo bw'imwemu, canke riba ku muntu yasamariye mu bindi hanyuma igihe gikwiye kigeze agakanguka. Ikanguro navuze ngo nicyo kimwe no gutotahara. Umenye yuko atagutota, urumva gutotahara niko gukanguka. Uzubifatanye hanyuma umenye ngo uyu mwaka no wikanguro, ikanguro rizoca ribandanya mu izina rya Yesu. Haleluya. Ikanguro ikanguro riragahoraho. Ikanguro novuga ko ari cyo kimwe no kwitahura. Ikanguro no kwitahura, ukitahura ukamenya ibihe urimwo, ukamenya icyo ubuze, ukamenya icyo ukeneye. Muri ibi bihe ugacumenya n'icyo ukwiye gukora. Wa wundi nyakwigendera niwe yakunda kuvuga iryo jambo, kandi nawe nyene ndibuka umunsi arironka yavyutse mu gatondo ico gihe ambwira ngo Imana yarayinyigishije. Yarayinyigishije ko tukwiye kubaho tuzi ibihe hanyuma tukamenya n'icyo dukwiye gukora. Umuntu atazi ibihe ntamenya n'icyo akwiye gukora, nyene cyakora ivyo ari byo byose. Nico gituma yakunda kurivuga, ni Imana yari yaramugendeye irarimubwira. Ikanguro rero nukwitahura kandi ukamenya intege nke zawe, ugaca wihana muri izo ntege nke. Umuntu amenye intege nke ziwe, akamenya aho vyamugoreye, akamenya itira aho ryafatiye, aho ryinjiranye, aca yihana. Nico gikurikira, aca yihana agasaba imbabazi. Nukwitahura mu majambo make, ukamenya intege nke. Nta muntu azovuga ngo yarinjiye mu ikanguro atitahuye, ngo atahure aho yagiriye intege nke, ngo atahure aho bitagenda neza, hanyuma abone kwihana, abone guhindukira. Haleluya. Imana yacu iragahezagirwa, yaduteguriye ibihe byiza. Imana ni umuvyeyi mwiza, yama yiteguye kugirira neza abantu bose bayihindukiriye. Yama yiteguye kuvyura abantu baguye kugira ngo bahagarare beme. Imana yama yiteguye guhembura imitima yaravye, yarabitswe n'inyota n'inzara yo mu buryo bw'imwemu.
Imana yama yiteguye kubavyura, yama yiteguye kubahembura kugira ngo ibahagarike beme babe bazima. Imana n'umuvyeyi mwiza. Iyo ibonye umuntu yarabuze amazi y'ubugingo, akicwa n'inzara kubera ata mutsima aherutse gufungura, umutsima umara inyota, umutsima w'ubugingo, Imana iba yiteguye kumuhembura kugira ngo yongere abe muzima. Yesaya niwe yavugishijwe muri kijya gice ca 57, aravuga ngo mba hejuru ahantu hera, kandi mbana n'abafise imitima imenetse n'abaciye bugufi, kugira ngo mpembure abafise imitima imenetse n'abafise imitima n'abaciye bugufi. Rero Imana yama yiteguye ngo mba hejuru ahantu hera, ariko ndamanuka nkaca bugufi, nkaza nkabana n'abantu bafise imitima yiteguye kwihana. Niyo imitima imenetse, imitima yitahura ikavuga ngo jewe ndatahura intege nke zanje, ndatahura aho ivyanje vyapfiriye. Aba nibo bafise imitima imenetse, Imana iraza ikabana nabo. Hanyuma abandi bana nabo n'abantu baciye bugufi mu mitima. Imana, abantu baciye bugufi n'abantu bemera intege nke. Burya umuntu yibona nta na rimwe yemera intege nke, akubwira ngo jewe ndahagaze. Niyo ugiye kumubwira uti yamara ko bimeze, jewe ndahagaze, we ni wirabe, we ni wiririre, ubwo n'ubwibone. Kuko yoshobora kukubwira umuntu ati raba neza ko bitagenda neza, ariko ntiwona mwishura nabi, wovuma uvuga ati reka ntahenze kwisubiramwo, ndabivyo yambwiye ko ari ivy'ukuri. Abibone rero ntibemera. Imana yacira iri ahantu hera, irahambaye, irakomeye, ariko iramanuka igaca bugufi, ikaza kubana n'abantu bafise imitima imenetse yihana ibyaha, ikabana n'abantu baciye bugufi. Hanyuma irabahembura. Niyo banyankabiranye, niyo babuze amazi, niyo babuze umutsima w'ubugingo, Imana irabahembura, ikongera ikabaha kwema, bakaba bazima. Haleluya! Bakabandanya urugendo ari abantu bazima. Imana ishobora byose, iriteguye no kuzura abapfuye. Haleluya! Imana iriteguye kuzura abapfuye muri uyu mwaka. Imana iriteguye kuzura abapfiriye mu rugendo. Imana iriteguye kuzura abapfiriye mu byaha byabo. Imana iriteguye kuzura abapfuye. Erega iradukunda, erega n'imigambi dufitiye ni myiza. Imana ntibigomba ko dupfa, igomba ko tubaho, tukamamaza ubukuru bwayo, tukamamaza izina ryayo. Iragomba ko tubaho. Uyu mwaka rero Imana yarigiriye imigabo. Muri Roshi iravuga ngo nzobatotahaza, nzokangura imitima yabo, ndabahembure, bahagarare beme, babandanye urugendo ari bazima, bankorera ari bazima. Imana nizokwemera kupfa, igiye kukuzura wanka wemera, igiye kukuzura mu izina rya Yesu. Ushobora kuba uri muri ya eta utemera intege nke zawe, ariko Imana ikurindiriye mu ikorosi. Ikurindiriye mu ikorosi. Hari umunsi izoza ikakugira gutya, ikakugira gutya, ikuzura ube muzima, hanyuma tubandanye urugendo nawe uri muzima, twese turi bazima. Haleluya! Imana irashoboye. Nibura uko ibigenza. Ikanguro risigura umuntu yagize ikanguro n'umuntu yumva ko akeneye Imana cyane. Niryo kanguro rya vrai. Umuntu yumva ko akeneye Imana, umuntu yumva ko akeneye presence y'Imana muri we, umuntu yumva ko akeneye imigenderanire, ubusabane hagati n'Imana yiwe, ntarye ntanywe, akumva ngo Mana ndagukeneye, yavyuka mu gatondo ndagukeneye, kumuranga kirirwa Mana naho ndiko ndakora ibi ndagukeneye, naho Mana yo mwijuru ngiye kuryama umenye ko ndagukeneye, ndakeneye ubusabane nawe, ndakeneye presence yawe mu buzima bwa
ryawe, numve ko turi kumwe, numve ko turi ko turagendana, akumva ko yinyotewe, akagira inyota ya yindi idakugwaho uretse anyoye y'amazi y'ubugingo, akarya na wa mutsima w'ubugingo. Haleluya. Ikanguro nukumva nyene ushaka ivy'Imana gusa, nihagira ikindi kintu kiguhaza, nihagira ikindi kintu wumva ko kikunezereje uretse ivy'Imana gusa. Haleluya. Nigihe twovuga yuko umuntu ubwenge buba busubiye ku gihe, kuko burya iyo turi kure y'Imana akenge kaba kagiye. Burya twovyita ko ari mu bihe umuntu akenge kasubiye ku gihe. Ni mu gihe igihuzu cari kimufutse camuvuyeko, bakajavo yo mbega ibi bintu nahoramwo nibiki, yo mbega ndacariho, yo ibi bihe narimazemwo iminsi nafise Imana, nagendana n'Imana, atani ijambo riri muri jewe, atamasengesho, ndacyariho. Igihuzu kiba kimuvuyeko. Ni mu gihe ibikaragashi bivuye ku maso y'umuntu, akavuga ngo Mana, ibi bintu nahoramwo nibiki, aba bantu twari ko turagendana bari bande, ibi bintu nahora mvuga vyari biki. Ibikaragashi biba vyavuye ku maso, ikanguro riba rije. Haleluya. Icyahora kimukingiriye cyamuvuyeko, kimuzibiye kubona ubwiza bw'Imana, cyamuzibira kwifuza Imana, cyamuvuyeko. Akenge kasubiye ku gihe. Imana isubize ubwenge bwacu twese ku gihe mu izina rya Yesu. Tumenye ibihe turimwo n'ibihe vy'ikanguro. Nagira ndakubwira utabaye maso uzosigara inyuma, abandi bashibutse. Kuko itubwiye gutotahara, mu yandi majambo igiye kuduha ibihe vyiza vy'ikanguro, kandi tuzobibamwo mu izina rya Yesu. Haleluya. Ikanguro ni ugusubiza ubuzima ibintu vyari vyarapfuye canke vyaratimvye. Wala ibintu vyari vyarapfuye. Hariho umuntu abaho aha mukamubona agenda ariko yarapfuye mu buryo bw'impwemu. Ibyo biza kugaragarira mu vyavuga, kuko ibiri hariya indani nivyo akanwa katura. Umuntu hariya mu mpwemu yiwe akaba yapfuye kera, muhuye acira umuriro, acira umuriro, acira umuriro. Ikanguro rero ni ukuvuga ngo umuntu canke ivyari vyarapfuye mu muntu birazuka bikaba bizima, bigasubizwa ubuzima. Ivyari vyaratimvye, kuko umuntu iyo yapfuye, iyo atakanguro riri muri we, aratimba akabigitimbayi. Nasubira kuba sensible kwijambo. Ni babandi baca bavuga ngo babwire, babwire bavyumve. Oya, ijambo rije riba rya twese. Usanze rivuga ivyo ushitsa, ucuvuga ati Mana uragahezagirwa ko ibi bintu nabishoboye, n'ibindi ubandanye ushoboza, canke sinze ndabivemwo. Nayo kuvuga ngo babwire, nawe wosanga we ubikora neza. Oya, shima Imana, uvuga ati Mana urakoze, kumbe vya bindi niwe washoboje kubikora, uranshoboza kubandanya ndabivemwo. Apana kuvuga ngo babwire. Oya, ahubwo usaba inkomezi nshasha kugira ngo ubandanye ubikora neza. Haleluya. Abisirayeli muri kino gihe cya Hoseya, aya majambo twasomye, baraguye bata Imana, bayitera akagere. Musanzwe mubizi musomye Bibiliya, Abisirayeli byagiye birabagora mu rugendo, nkuko natwebwe byama bitugora mu rugendo. Bakagenda bava ku Mana, ahandi bakayikurikira, bakayubaha, bakayikunda, bakayisenga, bakayisaba, bakanayizigira mbere. Ikindi gihe bakayiva ko mbere ugasanga bagiye mu bigirwa Mana, ugasanga emwe bagiye bayiteye akagere.
ukamengo nyene nibo mana. Muri kino gihe rero cya Hoseya bamaze kuyitera akagera, Imana ikirabakubita, irabakubita, irabatabagura, irabakubita sawa sawa. Aya majambo rero twasomye niho Yesaya yavugishijwe abwira ubwoko bw'Abisirayeli, arababwira ngwenda nimuze dusubire kuwuhoraho, kubera bari baramuvuyeko. Burya gusubira inyuma ukaja mu vyaha ibi na biriya uba uvuye kuwuhoraho. Enda arababwira ati enda nimuze, abatera kamo. Enda nanje uyu munsi nije ndiko ndatera kamo, enda nimuze dusubire kuwuhoraho, enda nimuze dusubire gusenga, enda nimuze dusubire mu ijambo ry'Imana, enda nimuze dusubire dukorera Imana nka mbere, enda nimuze dusubire kuwuhoraho. Arababwira ngo uhoraho erega niwe yadutabaguye, niwe yadutabaguye, ko ari we yadutabaguye niwe azotuvura. Uhoraho niwe yadukubise, ko ari we yadukubise niwe azodusomora. Haleluya. Imana n'umutayere mwiza, n'umutayere mwiza azi gushona abantu, aragutabagura. Kwa kundi umutayere ashobora gutabagura impuzu akayikata ubupande pande, hamwe ushobora no kumushwanira ati wanyononeye modere yanje, impuzu yanje. Ariko umutayere akagwira ati tuza wewe, rindira fin y'ibintu, rindira iherezo uzuraba uko bigenda. Imana n'umutayere mwiza iradutabagura, ikadutabagura, igakiza, ikatuvura, ikadukubita, ikagukubita, igacahari, igacigaruka yonyene ubwayo ikadusomora. Haleluya. Nico gituma idashobora kureka kuduhembura niyo twaravye, nico gituma idashobora kureka kutuzura niyo twapfuye. Imana yazuye Abisirayeli bagenda bapfa mu rugendo, natwe ntizoreka kutuzura. Igiye kutuzura muri uyu mwaka, kimwe gusa yemerere, yirekurire mu maboko, ikugenza uko ishaka. Haleluya. Imana ishobora byose, ishobora byose pe. Abatayere bo bashobora no gushona ya mpuzu ugasanga ntibabigize neza uko wagomba, birasusa n'ivyo washaka. Oya, Imana ntigira ibisusa, iragushona neza ukavamwo umuntu muzima kugira ubere wikimaza abandi. Nitwavuganye ko uyu mwaka wo gutotahara ari uwo kuba umumaro muri byinshi, kuba abikimazi muri byinshi, kuko tuzokwama ivyamwa vyinshi vyiza biryoshe abandi babiryeko. Haleluya. Nico gituma azodushona neza tube abantu bazima. Nawe uri hano rero uno munsi ndakwinginga, nimba wari waratandukanye n'Imana, uyigarukeko, uhebe ico cyaha cyagutandukanije n'Imana, hanyuma ugaruke kuhoraho. Arakugirira ikigongwe, yicaye ku ntebe y'imbabazi. Haleluya. Yavuze Hoseya, iminsi ibiri ishize azoduhembura, ku munsi ugira gatatu azoduhagurutsa tube bazima imbere yiwe. Imana iraba fière ikubonye uhagaze neza imbere yayo, uri umuntu ishobora kwikorako. Nico gituma kuduhagarika imbere yayo tukaba bazima, igiye kubikora mu izina rya Yesu. Aravuga ngo enda tumenye uhoraho, tugire umwete wo kumumenya. Nk'uko umutwenzi atacowuza kuza, niko nawe azotuza ko nk'imvura y'umutasuro inyosheje hasi. Haleluya. Bisigura ngo uyu munsi nitwamara kwihana, hanyuma tugafata ingingo yo kubireka, tuzoba tugarutse kuwuhoraho. Bavuze ngo iminsi ibiri, hanyuma akavuga ngo ku munsi ugira gatatu
yashaka kuvuga ngo niwaza ukihana ukaba muri jewe, uko uzogenda urakura, umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, yashaka kuvuga uko uzogenda urakura, uko uzogenda uratera imbere, nzogenda ndaguha amazi, imvura y'umutasuro izokugwako, aribwo bushobozi bwa mpwemu yera, uzokuzura mpwemu yera, hanyuma ushobore guhagarara imbere yanje wuzuye. Haleluya! ushobore guhagarara imbere yanje wuzuye. Ibya mpwemu yera navyo nyene birajana, byose birajana, bizogenda bijana. Na jewe Imana yarabimbwiye yuko kuzura mpwemu yera, n'abasenzi narababwiye ikintu ca mbere dukwiye gusengera muri uyu mwaka, kugobera mw'Imana, nukugobera Imana twuba buzuye mpwemu yera, twame twuzuye mpwemu yera. Ikigira kabiri, tuyigobere ikanguro ryavuzwe kera turibemwo ubutagisubira inyuma mu izina rya Yesu. Tuzogenda dutera intambuko mu buzima bw'impwemu, tugende dukura, ntituzoba ibikuri, kandi uko dukura niko Imana izogenda iradusukamwo ubushobozi bwa mpwemu yera, hanyuma dushobore kuba bikimazi muri runo rugendo rwo kuja mu ijuru. Haleluya! Ikanguro rero burya rirajana no kuzura mpwemu yera, rirajana no kuzura mpwemu yera. Ntushobora kuvuga ngo warakangutse utari kurarongorwa na mpwemu yera, utari kurakoreshwa na mpwemu yera, amavuta ya mpwemu yera atari kuri wewe. Ikanguro rirajana na mpwemu yera uko biri kose, kuzura. Apana kugenda turi gicuga bimwe bigoye gutwara, oya, nukuzura bigasesekara. Haleluya! Hariho ibimenyetso bibiri byo kubera amaso. Ikimenyetso cya mbere ni Tiro no kuba akazuyazi. Ibi bintu nashaka imbere yuko tubandanya muri uyu mwaka Imana yaduhaye, tubisuzume mu bugingo bwacu. Usuzume itiro ryawe, usuzume kutarakazuyazi. Aha ndiko ndavuga itiro, ni itiro ryo mu buryo bw'impwemu, no kuba akazuyazi mu buryo bw'impwemu. Ibi ni ibimenyetso simusiga bigaragaza neza yuko umuntu yapfuye, ikanguro riri kure yiwe. Mbere abantu bari kwiba ibimenyetso no gupfa, mbere ni bibi. Ibi bimenyetso ababifise ni bibi gusumba no gupfa, ni bibi, birabishe cyane. Dutegereza kwirinda itiro kubw'imvo zibiri nyamukuru. Kandi rero ikintu nagiye kwiga, nagiye gusanga itiro ryo mu buryo bw'umubiri iyo ryabaye ryinshi riba ririko rirakwega kuri speed nini itiro ryo mu buryo bw'impwemu. Iyo ukunda gusinzira mu buryo bw'umubiri itiro ryabaye byinshi, umenye ngo uri kurakwega, uri kurahamagara itiro ryo mu buryo bw'impwemu ririko riraza. Uwundi munsi uzosanga warasinziriye, warahezeyo. Kubw'imvo zibiri rero turakwiye kwirinda itiro ryo mu buryo bw'impwemu. Kubera iki? Imvo ya mbere nuko dukwiye kuryirinda kugira ngo Satani ntatunyage. Iyo dusinziriye itiro ry'umubiri, Satani aratunyaga kandi atunyaga iby'agaciro. Abantu twigeze kuba kumwe mu masengesho, narababwiye ukuntu Imana imaze kubimpa inshuro zibiri ibicapo bijanye n'itiro n'ukuntu tunyagwa dusinziriye iby'agaciro. Nari mu nzozi, nari nashizemo mu kuryama reveye ngo nze kuvyuka, hanyuma nyene mwijoro ndagira inzozi. Iyo reveye mu yandi majambo yaravuze, sinibuka ko nanayumvise. Munyuma nasigaye ndibaza mbega nari nayishizemwo canke sinayisizemo. Icyo nzi nuko narose nikanguye nsanga banyivye mu cyumba, nta kindi kintu batoye uretse ikintu c'agaciro. Ico gihe
nikomye nca nsanga mu cumba hose harabona. Mu yandi majambo ibiyo byose by'icumba bamenaguye. Hanyuma nikomye ngiye kuvyuka nsanga n'imbere y'igitande hari ibiyo byinshi cyane. Ndashiduka ndakanguka, urumva bamenye ibiyo ariko grillage zirimwo, ariko kandi ndaba ibintu mbona ibintu birahari, ibintu byose byari mu cumba birahari. Hanyuma nja kwidirisha ndiko ndavugane vraiment banyivye gute, kandi hariho abantu bari bitwa ko bancungereye, byagenze gute kugira ngo banyibe? Nja mwidirisha, ngiye mwidirisha nja guhamagara ngo mpamagare ninjimbe kubera iki banyivye, mwari hehe? Ubwo nyine nawacaraza kwidirisha, aje kwidirisha ntanguye kuvuga nti ninjimbe. Duhuriraho sinzi impamvu ari we yaje na Honorable Sabine, na waje kuraba yamenye ko banyivye, ari kumwe n'umupolisi umwe. Hanyuma ndavuga ninjimbe kubera banyivye, muri hehe? Ubwo nyene ikigwi riravuga ngo ricarambwira mu gutwi kwiwanje jenyene atarananyishura ngo mbega ngo harya ngo nibo ngo wari wibaza ko ari bo bagucunze. Iyo turiko turavuga ko ducunzwe n'Imana ahanini, sinshaka kuvuga ko batancungera, Imana ibaha umugisha, ariko narigishijwe cyane niko muravyumva. Byari byo mu buryo bw'impwemu ahanini, boncunga bakongera bakancunga, mugabo bagenda bacunga uwapfuye kera. Tukagenda uwundi munsi niho nari numva nyene ndi mu ntege nke, navyutse gusenga numva sinzi ibyo ndiko ndasenga, kandi icyo gihe twari dufise igikorano. Hanyuma turiko turagenda, hanyuma nca ndongorera protocole. Nimbega protocole naho rero uzi ngo utwaye umuntu muzima, je ndumva ko ntari muzima. Arakanguka ati nibiki uragwaye? Nekasha iyo mfuma ngwara ibyo mu mubiri nkafuma siba ntibambone, kandi numva jewe ko ntari muzima. Numva ijwi ngo none ngo wari wibaza ko ari bo bagucungereye, ngo bacungereye n'ubutunzi bwawe bw'agaciro. Yo nca ndamaramara, nca ndasubira inyuma. Hanyuma iryo jwi rirambwira ngo raba, ngo burya ngo basuma ngo bagenzwa n'iby'agaciro gusa, ngo bya bivarize byinshi, ngo byari ibivarize bitandatu by'amadolari. Nca nja kuraba ndavuga nti ibivarize bitandatu by'amadolari byari hehe? Uwo muntu acambwira ngo raba hariya hejuru, usanga nta na kimwe gihari, ngo babitwaye. Urumva nta na kimwe gihari nyene, nta gihari. Bitandatu by'amadolari babitwaye. Hanyuma nikomye nsanga ni 11:00. Naho nyene sinikomye kubera ari jewe nikomye, nuwuguruye mu cyumba nca ndashiduka. Zanzo zurumva zicaze, yo ndavuga ndavyisaha yo 11:00, 11:00 jewe 11:00. Yo ndakoma induru, nararize ico gihe, ndagira umubabaro, nca ndicara ndatuza. Imana ikiransigurira izo nzozi, byari n'ibintu bitahuye ko ari byo mu buryo bw'impwemu. Imana irambwira mbere mu buryo bukaze, genda ubabwire n'abandi yuko iyo dusinziriye rya bitiro ry'umubiri, rya bitiro ry'impwemu, yuko tunyagwa ivy'agaciro gakomeye. Ikigira kabiri, iyo dusinziriye itiro ry'umubiri tugaherayo, tugasinzira n'itiro ry'impwemu, nituronka ivy'agaciro. Ivy'agaciro tubihabwa mu bugingo bwacu nuko turi maso, kandi ivy'agaciro tubinyagwa no gusinzira. Ejo bundi ndongera ndabirose, nongera kurota kandi ico gihe naho nyene nasinziriye. Hanyuma haca haza umuntu ngo anyiba, nari mfise ishakoshi yuzuye amadolari nyene, nongera kurota amadolari. Nca ndavuga nibi bidolari byofuma biza bikambara amababa, nguma ndabirota. Urushakoshi guzu ijya ngendana, yari ijya ngendana, mugabiri bombe
iri bombe yuzuye ibidorari. Mugabo nsanga umuntu yaje mu ishakoshi aranyiba, arabarengana n'abajya bose aranyiba mu ishakoshi, atwara ya madorari gusa, hasigarayo Bibiliya na tablete n'ikaramu, nibyo byasigayeyo. Nongera kubwirwa ngo ubugira kandi mwave mwibaza ngo icyo gihe hose sinari nanacerewe, naciye nikoma nsanga ni 8:00. Imana yongera kunyigisha ukuntu itiro ritunyaga iby'agaciro. Yesu niwe yabwiye abigishwa biwe ngo yaba umuntu yarazi igihe igisuma kizira, yobaye maso ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Mu yandi majambo agomba kubabwira, mwame muri maso, mwame mugavye. Iki Imana itugomba ishaka twame turi maso kugira Satani ntatunyage iby'agaciro. Satani akunyaza amasengesho abakunyaza icy'agaciro. Satani akunyaze gusoma ijambo abakunyaza icy'agaciro. Satani akakunyaga kunebwa gukoresha ingabire wahawe, azoba kunyaze iby'agaciro. Satani akakuzibira akakunyaga ubushizi bw'amanga bwo kuvuga Yesu yazutse mu bapfuye, azoba kunyaze iby'agaciro. Satani akunyaze gukiranira iby'ubwami bw'Imana, akunyaze kubera amaso ubwami bw'Imana, azoba kunyaze icy'agaciro gakomeye gusumba kuburiya bijya byose utunze. Nicyo gituma dukwiye kuba maso ku murango no mwijoro. Ariko noneho itiro ryo mu buryo bw'imwemo riragahera mu izina rya Yesu, riragahera. Abasinziriye mu buryo bw'imwemo, ikizokubwira n'abantu basinziriye mu buryo bw'imwemo babona bagenda bariruka kubavugishwa na mpaka. Abavugishwa barabarya amahera, bakayabajya kuwa mbere kuwa kabiri n'iyindi minsi, ukamengo nta ngingo yofata umuvugishwa atavuze. Hewe nta n'isoni ufise Yesu, fuka mumubwire, fuka mumusaba ibyo ugomba arabiguha. Reka kwiruka kubavugishwa, ni ubatera amanyama, ni ubatera ubwibone, bazokwiba bakurye bakunyage. Ubu uri mwitiro, abantu bari mwitiro baje kurondera bavugishwa. Oyaye, turafise Imana yishura amasengesho, yavuze ngo musabe muzohabwa. Saba uzohabwa. Yavuze ngo murondere, tera inamba kurondere uzoronka. Niwe yavuze ngo mpamagara ndakwitaba, muhamagare arakwitaba. Umuvugishwa akubwiye rimwe akabona urasamye, kumbe nibyo, neje aragaruka akarementanya ibindi. Uri mwitiro rero, ni mpaka utelefone wamuvugishwa, hewe urumva ubu naho, va mwitiro ikangura umenye ko ufise Imana rurema, Imana ifise byose, Imana ishobora byose, Imana yumva abayisaba bose. Aho uyihamagara uri hose, icuri cyose, uko ungana kose, irakumva kandi ikakwishura. Va mwitiro ikangure mu izina rya Yesu. Satani n'umunyazi, tube maso natunyage. Wa mubivyi ngo yagiye kubiba uburo, hanyuma ngo mwijoro basinziriye umwansi araza abibugwafu. Hanyuma abagenyi ngo bimaze gukura ngo baza kubona ngo mbega databuja, wewe mu kubiba ntiwabivye uburo gusa? Ategome, none ko tubona mu gwafu. Aca bishura ngo uwo ni umwansi kwere, uwo ni umwansi yaje arubibamwo. Iyo dusinziriye umwansi araza akabiba, akabiba ugwanko, akabiba inzigo, akabiba ishari, akabiba ishavu. Umuntu agasigara afise ishavu ritagira umutwe n'amaguru, ridukoze ibyaha, riragahera mu izina rya Yesu. Ikindi kigira kabiri gikwiye gutuma tuva mu hitiro, ni ukubera Yesu azotwara abazosanga bari maso. Dukwiye kuba maso kugira ngo Yesu azoza asanga turi maso. Tube maso turindire ukugaruka kwiwe. Tube maso mu buryo bw'imwemo, nidusinzire kugira Yesu niyaza azosange turi maso. Haleluya, haleluya. Yesu niyaza azosange turi maso.
harahiriwe abo bashumba abo shebuja azoza agasanga bari maso. Yesu yaciye avuga ngo ndababwira ukuri, azokenyera abicarike aze abagaburire. Haleluya. Imana idushoboze kuba akazuyazi. Imana yarabivuze ko mu byahishuriwe Yohana, kuba akazuyazi, ibintu bidakonje bitabize, ibintu bidakanye bidashushe, bitagira aho bihagaze, nivyantaho magaze nyene biragahera mu izina rya Yesu. Usomye mu byahishuriwe Yohana 3 umurongo wa 15 gushika ku 18 mu nkundire ndahasome. Ibyahishuriwe Yohana 3:15 gushika ku 18 haravuga ngo ndazi ibikorwa vyawe. Burya Yesu arazi ibikorwa vyawe, arazi ibikorwa vyanje, twese arazi ibikorwa vyacu. Ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire, icompa ugakonja cyangwa ukabira. Nuko rero kuri akazuyazi udakonje ntubire, ngira ndakudahwe kuko uvuga uti ndumukire. Umuntu yiyemera atazi ko yapfuye. Ndumukire, ndatunze kandi ntacyo nkenye. Ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda amenya. Ndakugira inama ungure kwizahabu yakuwe kw'inkamba n'umuriro, ubone kuba umutunzi. Ungure ko n'impuzu zera, ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe nizigaragare. Kandi ungure ko umuti wo gusiga ku maso, ubone gukanguka, ubone guhumuka. Haleluya. Aba nibo Imana yari kiravuga badakonje ni babi. Abantu bakazuyazi Imana iravuga ngo batera iseseme Imana. Ibaze abantu bakazuyazi batera iseseme Imana. Abantu badakonje batabirimwo ivy'imwemo, babirimwo batabirimwo, batera iseseme Imana. Ico mugahitamwo kimwe ukabibamwo nyakubibamwo, ku ahandi ho uhora hazokudahwa. Aba yavuze ngo bavuga ngo ndumukire, ndatunze, jewe ndasenga, jewe ijambo ndafise. Bavuga kwiga ugasanga ntiyiga ngo byose arabizi. Bavuga gusenga, ni wanje ndasenga, niyo ndije nyene ndasenga, ugasanga nyene avuga ko abishoboye, ibintu byose abizi. Yaciye avuga Yohana ngo numenye ko ari we mutindi wavutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda amenya. Ngo icompa ngukemera inama yanje, ukaza ukangura kwizahabu yakuwe kw'inkamba, ukabona kuba umutunzi wo mu buryo bw'impwemu, ukabona gutunga ijambo ry'ukuri, ukabona gutunga ubushobozi bwa mpwemu yera, amavuta ya mpwemu yera. Haleluya, haleluya. Kuba akazuyazi canke kugira itiro mu buryo bw'impwemu biragahera. Imana yaduhamagaye ngo tube ubumote bwiza mu isi, ariko iyo uri mu itiro, iyo uri akazuyazi uca uhinduka umuduhu, uranukira abantu bivanye na vya bindi bikuvamwo. Umuntu w'akazuyazi nyene asohora ivy'akazuyazi, bidakonje bitabize, ataho bihagaze. Nta jambo ry'ukuri uzomusangamwo, nta kuri gushitsa uzomusangamwo. Umuntu ari mw'itiro murabizi avunduruka arazirana, acurika ibintu kubera ari mw'itiro ararazirana. Urumva akagangabuka. Uko niko bimera. Umuntu ari mw'itiro mu buryo bw'impwema aragangabuka, ibyo avuga no kugangabuka. Urumva rero byaraduze byaramanutse. Oya kanguka, va mw'itiro, uvuga ijambo rizima, uvuga ibyo guhezagira abantu, uvuge iby'ukuri, uvuge ibishimwa, uvuge ibyubaka, uvuge iby'amahoro, uvuge ibitera intege abantu. Abana ibyo kudondekanya ibitagira umutwe n'amaguru. Imana idufashe cyane. Aba yamaze kwinjirirwa nka ya mavuta umusiguzi yavuga mu gice cya 10 umurongo wa mbere. Amavuta yinjijwe n'abahinga ngo yaguye mu isazi anuka umuduho.
urumva naho uba warakijijwe wari warageze ku rugezo rwa hehe ugategwa n'itiro, ibikuvamwo bisigara biba bibishe cyane bitubaka. Burya iyo kugira ngo uze wibone kuri muzima uze wibone kuri muzima n'igihe uronka ibyo uyaga n'umuntu bizima, mukavana utamusambuye, mukavana umwubatse afise icyo atahukanye, mwayaga mukavana utahanye inyota yo gusenga kubera yakuyagiye amajambo y'Imana ajanye n'ivyo gusenga canke ivy'Imana ukuntu yamugendeye, niho uzomenya ko umuntu ari muzima. Nayo wumvise umuntu atanguye kudondekanya akakubwira ibyo muri noro n'ibyo muri sud n'ibyo muri est n'ibyo muri ouest, ahubwo ibyo ntibihagije agacaja no muri centre. Kandi aho hose akaba abantu avuga amazina bimeze uko byaduze uragaba muzovana gusambuye. Imana idufashe cyane. Itiro riratera amabi menshi, itiro riratera amabi menshi. Muraja kubisoma ngira nsozere mu gitabo kigira 2 cya Samweli igice cya 4 murongo wa 6, ariko ibi mubisanga muri Bibiliya ya kera. Aka nakanya keza, akanya keza, ndagusabe wewe wumva wari waratewe n'itiro, uve hasi utera intambuko uze hano imbere. Nakubwiye itiro ryo mu mubiri rikwega n'iryo mu mpemu. Wewe wari wumva urakazuyaza udakonje utabize, uyu n'umwanya mwiza wo gutera intambuko. Itiro riragahera, n'umunyazi n'umwansi w'ibyiza. Tera intambuko vyihuta, dusenga Imana kugira ngo Imana itugirire neza, ikangura imitima yacu. Mwegera imbere mu izina rya Yesu, ikangura imitima yacu. Itiro riragahera n'igihe cyo kwikangura, n'igihe cyo kwikangura. Muntu utari bwakire Yesu nawe wetera intambuko uzanane naba, nawe utari bwakire Yesu va mu itiro, va mu byaha byawe. Mbe mugenzi uri kuranyumva, ingeso zawe ziriko ziramurikira abandi, nimba ubona zitariko zimurikira abandi, ndakwinginze utera intambuko. Uyu munsi ni uwawe wo kuva mu itiro, wo kuva mu byaha, hanyuma Yesu akakumurikira, Yesu akakumurikira mu rugendo ukabandanya. Itiro rituma abantu bapfa. Abo mu miryango baradupfana kubera itiro. Abo mu miryango ugasanga bapfiriye mu kaboregwe, bapfiriye mu busambanyi kubera itiro. Ndakwinginga uve mu itiro wikangure. Haleluya. Mwebwe mwateye intambuko, Imana ibahezagire. Iyi ni ingingo mufashe kandi nziza, kuko igihe ni ikinyene cyo kuva mu itiro tugakanguka, Kristo akatumurikira, tukaba ibikoresho by'icubahiro, tugatotaharira mu nyubakwa z'Uhoraho. Reka rero duze ikiganza cy'iburyo uvuge ngo Mwami Yesu. Muvuge cyane mushize amanga n'umutima ubikunze n'umutima umenetse muvyeruye. Muvuge ngo Mwami Yesu, ndi imbere yawe, ndasabye imbabazi aho natwawe akayombekere, nanje nkarekerana. Umbabarire itiro mazemwe iminsi ryatumye ngira intege nke, ryatumye ntasenga neza, ryatumye ntasoma ijambo, ryanteye ubunebwe. None Mwami Yesu, uyu munsi ndifuza kuzuka mve mu bapfuye. Kristo Yesu umurikira ubugingo bwanje kugira ngo ngenda habona. Nyuzuza Mwemu Yera akangura umutima wanje, anyuzure, andongore, nongere kugira ubuzima busesekaye, busenga, busoma ijambo, bukunda iby'Imana, bunyotererwa iby'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, ndakangutse kuva uyu munsi, ndakangutse, ndavuye mu itiro, ndagushaka.
nkeneye kunywana nawe iminsi yose yo kubaho kwanje, nkeneye kugendana nawe, nkeneye ukubaho kwawe kugaragare mu buzima bwanje, n'abandi babibone kuri kumwe nanje, kuri muri jewe. Mwemu uhoraho uri muri jewe, mwemu uhoraho nyuzura, kuko uhoraho yandobanuje amavuta. Mwami Yesu, nsiga amavuta mu mutwe, igikombe canje gisesekare. Urakoze Mwami Yesu, ndagushimiye ko nazosubira gutwagwa n'itiro, kuko nitahuye ko ari igihe c'ikanguro, ko ari igihe cyo kuva mu itiro. Urakoze, ndagushimiye ko ibihe bihindutse mu mutima wanje, inyota ibaye muri jewe, inyota n'inzara byo kugororoka by'ijambo bibaye muri jewe, inyota yo gusenga ibaye muri jewe aka kanya nyene, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amashi menshi. Sinzi ko hari umuntu muri mwebwe atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndasabye banza murindire bakirize. Umuntu yoba atarakira Yesu aduze ukuboko. Yesu aguhezagire. Nimubabise bacira inzira. Raba inyuma yanyu badugije, mubabise duza amaboko. Nimubabise batera intambuko. Mubabise batera intambuko. Abatarakira Yesu kaze ngaho imbere. Nagira ndabasabe musubire mwaya majambo, muvuge ngo Mwami Yesu, uyu munsi ndahisemwo kukwakira ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ndasabye imbabazi ibyaha byose nahora ngenderamwo, ndiyemeje kubireka kandi ndizeye kuzonshoboza. Mwami Yesu, inzira nahora ngenderamwo zitari nziza ndaziretse, ndiyemeje kugukurikira, kandi kuva uyu munsi ngiye gukunda ibyo ukunda, nanke ibyo wanka. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo, niwaza gutora abakwizeye nanje nzobe ndimwo, kandi mfise ibyizigiro kuzompa iherezo ryiza. Urakoze Mwami Yesu. Amashi menshi. Kandi tubasengere, tubashire mu biganza by'Imana, kugira Imana ibyo batuye ibashoboze kubigenderamwo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, aba bantu bahisemwo kukwakira ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, Mwami ndabakuragije ubagirire neza. Aka kanya nyene bagiheza kukwakira, Mwemu Yera yinjiye muri bo, arabaganje, agiye kubarongora, abuzuza ivyamwa vyiwe bidasanzwe biryoshe: amahoro, umunezero, urukundo, kwihangana, kwirinda, ubugwaneza, ingeso nziza, kugira neza. Ivyo vyose Mwami bigiye kuba muri bo, bagira amahoro ashitse. Ndibuka ngikizwa ikintu wampaye ca mbere yabaye amahoro, ajya amahoro washize muri jewe, nabo kuva iyi saha nyene babemwo mu izina rya Yesu. Aho baryamye bumva amahoro, mwibarabara bagira amahoro, muri vyose n'uwo yarafise ibibazo bitandukanye, ayo mahoro abipfuke vyose, ayamana amahoro, n'ibindi vyamwa vyose bigwire muri bo. Uzoba ukoze cyane. Ndabakuragije ubagirire neza, inyota y'ivyisi ihere muri bo, bagira inyota y'ivy'Imana kuva uyu munsi n'imisi bashigaje yo kubaho. Ndabisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Sanze manere